Abahinga benshi bemeza ko kwiyumvira ikintu runaka hari umunezero bitanga. Ushobora kwiyumvira ngo ni gute mbe nokereye ikintu muri jewe, nobona gute umunezero wo kwiremera ibintu bishasha. Uyu muhinga w'umwarimu yigisha ivy'ubutunzi akaba n'umwanditsi wa filime zitwenza comedy, Stephen Leacock, yavuze ko kubwiwe yahaye agaciro kari hejuru ugukereye ibintu bifadika. Nimba nawe ubikora ugomba gukuraho imyitwarire yose idaha agaciro ivyiyumviro vyo gukereya ibintu runaka. Mu vyo ukwiye kwirinda harimo kutiyumvisha ko udashoboye gukereya ikintu runaka, kandi ugomba kuguma ku murongo umwe. Ntukibwire yuko inzira yo gukora ari imwe gusa, kandi mu bintu vyose shiramwo ubwenge ubukoreshe. Shira mu gaciro ibintu kandi uzuvyitondere. Ntukaboneke ibintu vyose bidafise akamaro. Nimba waragerageje gukora ikintu runaka bikanka, ongera kandi ugerageze. Irinde kwemeza ikintu kandi uzi ko ari ikosa, kandi ntukiyumvishe ko bigoye gushikako. Kubera icizere utifitiye, ushobora kubona ko ikintu runaka utogishikako, utokironka, ariko imyumvire nk'iyi ukwiye kuyigwanya, ukwiye kuyireka. Kandi uze wirinde kunanirwa, kuko kunanirwa ni vya nyuma. Aha hari umuntu yiyumvisha neza yuko umubwiye gukerera ikintu runaka cyangwa se kwihangira imirimo, yumva umenga ni ibintu bigoye cane gose, umenga ntavyo yoshobora. Ariko ugomba kugerageza vyanka vyakunda. Ugomba kugerageza ukabikora vyase, kandi wongera ugerageze, kuko ugumye mu murongo umwe wonyene ntushobora gukora ikintu gishasha gishimishije. Menya yuko biriko urakerera ikintu runaka, ugomba kwiyumvira gukereya ubaza ibibazo bijanye n'ikintu ugiye gukereya, n'ikintu wifuza gukereya. Ukegera abahinga ubona babikoze ubwa mbere, cyangwa se ukegera undi muntu wari we wese mugahana ivyiyumviro. Uyu mugabo Sir Anthony J yavuze yuko ubwenge budahanga bushobora kubona inyishu zitarizo, ariko bisaba ubwenge bwo guhanga kumenya ibibazo bitari vyo bihagarika inzira yo kwiyumvira gukereya ikintu runaka. David Hayes avuga ko ubushakashatsi bwo guhanga ikintu runaka bwerekana ko impinduka nini imwe yo kumenya nimba abakozi bazohanga canke batazohanga, ngo nukumenya ko abo bakozi baba babifitiye uburenganzira canke uruhusha. Kandi gukereye ikintu runaka ngo hari igihe vyanka. Niyo mpamvu abahinga bavuga yuko kwizera ari ikintu kiranga umuntu arimo ibintu bishasha. Akenshi ibi biba ku bantu bagize ishirahamwe runaka, bagahuza ivyiyumviro mu gukora ikintu runaka baganiriyeko, bagaheza bakizera ko ivyo vyiyumviro vyabo bahurije hagati, bahurije hamwe, bitopfa ubusa. Mw'ico gihe bashizemwo ukwizera. Ibi ndabasigurira banagendeye ku mpanuro za bamwe mu bahinga basiguye ibintu vyinshi bijanye no gukora, na cane cane nkisunga ivyoteza imbere twebwe nk'abajene. Niyo mpamvu kenshi nkunda kuzana abantu mu kiganiro cyo kungurana ubumenyi canke ivyiyumviro bishingiye ku mikorere nk'ugwaruka. Niyo mpamvu ikiganiro canje ndishima gose iyo kigeze ku bantu benshi, kandi nkumva ko mugize ikintu mubivugako. Kandi n'uwundi wese arahawe ikaze muri commentaire avuge uko yumva canke se uko yakira ibintu tubaha, kuko nimwe muduha inguvu zo kubibandanya. Ko murabizi neza yuko nimwe mubona ko ari vyiza canke atari vyiza, kandi nimwe muzi ko bibereye canke bitabereye. Kora subscribe canke sabone kugira ngo ibiganiro vyacu ntibize biragucika. Je mwumva ni Sharifu.